abantu bafata ijambo ry'Imana bari muri situation bashaka ijambo ry'Imana ngo reka Mukama ndagusavye umbwira ijambo, umbwira akajambo kondemesha, agafata Bibiliya akazingurura akagwa handize ngo bwoko bw'imamba mwe. Mwiriwe neza mwese. Turashikiriye isemo ya gatatu ya nevene yacu twihweza umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Hirya y'ejo twarazirikana ingene Bikira Mariya ari akarorero k'abumviriza ijambo ry'Imana. Ejo twarazirikana ingene Bikira Mariya ari akarorero k'abakira ijambo ry'Imana. Uyu munsi naho turamutse tuzirikana twihweza Bikira Mariya akarorero k'abazigama ijambo ry'Imana. Bikira Mariya akarorero k'abazigama ijambo ry'Imana. None icemezo c'uko Bikira Mariya yazigama ijambo ry'Imana ni ikihe? Muri Ekleziya ntitugira amaslogan, tuvuga ukuri gusa. Ushaka slogan uja mu mugambwe, ushaka ukuri uza muri Ekleziya Katolika. Hari ibintu bitatu rero vyerekana ko Bikira Mariya yazigama ijambo ry'Imana. Yezu Kristo wenyene ubwiwe aramushingira intahe muri iri jambo babasomeye. Dukuramwo ibintu bitatu bikuru bikuru bitwereka ko yazigama ijambo ry'Imana. Ubwa mbere, Bikira Mariya umukundwa wa data. Ntibababwiye aho ryavuye. Riri mu Njiri ya Yohani ikigabane ca 14 kuva ku 21 gushika ku 26. Yohani ikigabane ca 14 kuva ku 21 gushika ku 26. Tuzirikana dufatiye ku bintu bitatu. Ubwa mbere, Bikira Mariya umukundwa w'Imana. Ubwa kabiri, Bikira Mariya nyina wa jambo. Ubwa gatatu, Bikira Mariya umucance wa mutima mweranda. Bikira Mariya umukundwa w'Imana, Bikira Mariya nyina wa jambo, Bikira Mariya umucance wa mutima mweranda. Duhereye kuri Bikira Mariya umukundwa w'Imana. Yezu ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama niwe ankunda, uwunkunda nawe azokundwa na data. Ayo majambo Yezu yavuga abona neza mu bwenge bwiwe abakundwa ba Mana data abaribo. Uwa mbere muri bo ni Bikira Mariya. Kukaba nkako niwe Mana data yatumye ku mumarayika Gaburiyeli kumubwira ko ari umukundwa w'Imana muri aya majambo ngo mwaramutse wewe wuzuye ubutore umukama muri kumwe. Hari umuntu atokunda uwuzuye ubutore? Hari n'abarinda bakunda buzuye ububisha. Hari akantu wuzuye ubutore. Mwaramutse we wuzuye ubutore umukama muri kumwe. Umumarayika Gaburiyeli yongera mbere ati, humura Mariya waragiriwe ubuntu n'Imana.
waragira ubuntu n'Imana, niko bahinduye iri jambo ngo tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Trouver grâce, urumva no gukundwa. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Waragira ubuntu n'Imana. Uwuzuye ubutore bw'Imana, comblé de grâce. Uwagiriwe ubuntu n'Imana, numukundwa koko w'Imana Data. Tubizirikane neza, Imana Data ikunda abantu bose, kuko ariyo muremyi wabo n'umuvyeyi wa bose. Ariko bavuze ko umuntu ari umukundwa canke inkundwa canke inkundwakazi, niyo bavuze ngo umuntu baramukunda, nico kimwe. Bavuze ko ukundwa canke bakakwita inkundwa canke inkundwakazi, hariho ubudasa. Abantu bose Imana irabakunda, kuko niyo muremyi wabo. Imana Data irabakunda, niyo muremyi wabo ikaba n'umuvyeyi wabo. Mugabo bose ntibashika ku rugero rwo kuba inkundwa n'inkundwakazi. Muravyumva? Hariho abatavyumva. Mugabo ntaco, rindira gatoyi, ntibuca mushikayo ntimuzovyumva. Bikira Mariya tuvuze ko ari umukundwa w'Imana, nukuvuga yuko turetse ko Imana imukunda, hariho ikindi kintu bisigura ko uyo muntu ashika ku mutima iyo Mana, kuko yakira urukundo rwayo kandi nawe akaruyisubiza mu kwigororokera. Arakira urukundo rwayo rwose, akongera akaruyisubiza mu kwigororokera. Nico gituma Imana ivuze ngo uri umwana wanje mukundwa. Mu Gifaransa bahinde ngo tu es mon fils bien-aimé. Bavuze ngo umuntu c'est le bien-aimé cyangwa ngo umuntu il est aimé, nico kimwe. Mu Gifaransa muca muvyumva n'ingoga. Tu es mon fils bien-aimé. Bikira Mariya tuvuze ko ari umukundwa w'Imana, si ku rugero rwo gukundwa k'umuntu wese tugomba kuvuga, mugabo nako ni mu ijambo ry'Imana nico bivuga, nuwakira urwo rukundo rwose rw'Imana kandi nawe akaruyisubiza mu kwigororokera. Bikira Mariya rero yarakira urukundo rwose rw'Imana Data, agaheza karuyisubiza mu kwigororokera muri vyose. Ugasangwa ukwakira urukundo rw'Imana Data, ukugororokera Imana Data, biserukira mu kugendera ijambo ry'Imana, ariko ntawe ushobora kugendera ijambo ry'Imana atarizigamye. Ntawe ushobora kugendera ijambo ry'Imana atarizigamye. Bikira Mariya rero yabaye mukundwa w'Imana Data, kuko yakira urukundo rwayo kandi akaruyisubiza mu kuzigama ijambo ryayo, kuko yashaka kurigendera mu kubaho kwiwe. Mu Njiri ya Luka ikigabane ca 2 akarongo ka 51 dusoma ngo Mariya nyina wiwe nawe akaguma zigama ayo majambo yose mu mutima wiwe. Mariya nyina wiwe, nyina wa Yezu, nawe akaguma azigama ayo majambo yose mu mutima wiwe, akaguma azigama, kandi diske dire yiwe ntiyuzura.
abantu ubu mu kuzigama bashira mu cuma, we yazigama mu mutima wiwe. Uko umuntu azigamira mu cuma gusa uratinda gasanga mu mutima atakiriyo, iyo atazigama mu mutima. Yesu mu kuvuga rero ngo uwuzigama amabwirizwa yanje ni wa nkunda, uwo nkunda nawe azokundwa na Data, yemeje ko Bikira Mariya nyina wiwe ari umukundwa w'Imana Data, ariko Mariya nyina wiwe ari nkundwa kazi ku Mana Data, kuko yaguma azigama amajambo yose mu mutima wiwe. Kuko nguye azigama ni wakunda Yesu, umukunda nawe azokundwa na Data. Muvukanyi rero ushaka kuba umukundwa wa Mana Data, kandi ibyo ngira ngo muri mwebwe nta numwe mbona byogwa nabi, mwese murabyipfuza. Kubyipfuza rero nawe ngaka akarorero worabirako ni Bikira Mariya, yamazigama amajambo yose y'umukama. Bikira Mariya ntiyigera abandarisizaho, nta jambo ry'Imana na rimwe yata hasi, nta jambo ry'Imana yafata minenegwe canke ngo yiyobagize, yaguma azigama. Mu bantu kandi hariho n'abantu nukuri bagerageza kuzigama. Hari ababigira ku ijambo ry'Imana, hari n'abandi babigira ku yandi majambo. Ku yandi majambo. Hari mbere n'ababigira ku bitutsi gusa. Igitutsi yantutse sinzopfa ndacibagiye. Ariko ijambo ry'Imana mvuye mu isengero ngo mbega ijambo ry'amasome niri, nta na kimwe acibuka. Mugabe igitutsi yatutswe haraheze imyaka 10, sinzopfa ndacibagiye. Aho rero bicaye mutera inzigo. Mbere hariho n'umupatiri yambwiye ngo abagabo babo bose bagenda bararamya kugira ngo inzigo yabo ntiseseke. Nkuyo rero yibuka ibitutsi, yibuka n'andi majambo, ariko ijambo ry'Imana ntarifate. Murumva yovuga gute ko ashaka kuba umukundwa w'Imana? Ushaka kuba umukundwa w'Imana uremera ibindi byose bigahanagurika. Izo nguvu wokoresheje mu gufata ibitutsi watutswe, ukazikoresha mu gufata ijambo ry'Imana, mbere ukarizirikira ku bwenge bwawe. Kurya umuntu azirika impene, murabona ingene bazirika impene? Ubwenge bwawe urashobora kubuzirika, ukazana ikiziriko kimwe cya kambawulaya, ukabuzirika uti guma ahantu uva ngaha, ukabuzirikira ku ijambo ry'Imana, kuko ubwenge burayubeyuka ukabusunda bwagiye. Nk'ubu nubona ko muri ngaha hari haba ubwenge nk'ubu butaraha ditu, bwamaze kugenda. Usanga hari bwamaze kugenda nk'ubu, bwamaze gushika mu kabare canke bwamaze gushika mu kwirigara. Ubwenge no kumenya kubuzirika, ukabubwira uti guma ahantu uva ngaha, kandi ibifungurwa ndaguhaye uyu munsi nibi. Ntuja kona, ntuja kuyerera. Bikira Mariya yarazi kuzirika impene, ubwenge bwiwe yarabubohera ku ijambo ry'Imana, ntiyabureka ngo bugende. Nawe ugomba kuba umukundwa w'Imana, menya neza ingene wowe kwigana Bikira Mariya. Ntiyigera na rimwe abandarisizaho. Ijambo ndarisizaho, iyo ibyo umuntu asize ahantu byaca bigumaho, tuhaje tukahabona, tukabibona, tukabona n'uwabisizeho. Uciyagira ngo yo noba ngo ndarisizaho. Kandi jewe nukuri ntababesha, Imana ndayitangarira kugene yihangana, kubera mpora ndaba
nk'iyo bariko barasoma ijambo ry'Imana, bariko barasoma ijambo ry'Imana ugasanga uriko araryumviriza ariko araraba hariya, Imana iriko irayaga muga ariko araraba hariya, undi araba hariya, undi araba inzara. Aho rero patiri ariko arasoma ijambo ry'Imana cyangwa umukatejiste bariko barasoma ijambo ry'Imana ariko araraba mugabo baje ngo iryo ni ijambo ry'Imana dushimire aho baho dushimire inzara, dushimire Imana. Ingene ntangarira Imana rero nuko nk'uyo muntu atakintu na kimwe mugira iramureka ari nka jewe noterura nkajana hanze niwashaka kumviriza uragaruka, ndavuga ukaguma wirabira inzara gusa. Ubwo urazi ingene bibabaza iyo umuntu ariko arakubwira nawe wikorera utundi muramaze kubibona ntibikubabaza wewe. Iyumvire rero Imana itanguye kuvuga, umuntu akisamarira akisamaza akigira handi bwa Imana ikihangana Imana ndayitangaje vraiment. Imana nimeze nk'abantu ariko umuntu cyo ntibitangaza rero yuko kubera ko uyo muntu atasihari ari mu bindi ubwenge burahandi kw'iryo jambo ari sigaho kuki igihe ryasomwa igihe ryasigurwa ntiyigeza byitaho, kandi hari aho usanga n'iryo jambo atanarishaka. Yega narishaka. Hari n'abantu bafata ijambo ry'Imana bari muri situation bashaka ijambo ry'Imana ngo reka mukama ndagusavye umbwira ijambo, umbwira akajambo kondemesha, agafata Bibiliya akazingurura akagwa handize ngo bwoko bw'imamba mwe itabaga caterera hari agaca abandanya akagenda kubyo ariko arakora, hanyuma yagaruka ati nyeka nazingure atariho reka nsubiremo, akagwa agatsingurura. Aba bantu bansasa ko akarimi keza ariko umutima wabo ntunyegereye, kuko ashaka Imana imubwire ibyo ashaka. Nashaka ko Imana ivuga yo nyene yashaka ivuge uko ashaka. Aha muri kaminuza hari umunyeshuri Musenyeri Karikunzira akiri professeur ngaha yatanga psychologie, ari na doyen wa faculté imyaka myinshi cyane, kandi abari bamuzi ngo yaraborokesha cyane. Muzi umwe umunyekongo aza gukora ikibazo ico gihe abona amuhaye ikibazo ari examen oral, ikibazo atigeze yiga. Acaramubwira ati Monseigneur, interrogez-moi sur ceci. Amutegeka ibyo amubaza. Seigneur yivuga kandi gato, mais non monsieur, je vous interroge sur la question préparée pour vous. Acha mufata mwizosi, interrogez-moi sur ceci. Kira amubwire amubaze kubyashaka. Ico gihe Musenyeri Karikunzira cyasezera yarinze apfa ndasubiye gutanga examen oral yarahatswe. Imana nayo arabayifata mu kanigo ngo mbwira ibi. Ushaka kuba umukundwa w'Imana turetse kutabandarisizaho ijambo Imana yaze urarizigama uremera n'iryivuze naho wowe utaritegera. Ushobora kuba utaritegera ukazoritegera hanyuma. Twaragiye ahantu hamwe tugiye mu mapfungo ahantu hitwa Burasira tujana n'abantu, hanyuma hageze ko tubabwira ngo batanga imitwaro, turabwira ati utanze umutwaro rero ucusaba Imana iguhe n'ijambo, kandi hari amajambo bateguye Imana irazi icyo ukeneye iraguha icyo ukeneye. Atora ijambo rero ryanditse ngo rekurira ababagiriye nabi. Acaza kumbwira ngo pati ngo aho rugira ngo Imana ntihusha, ngo je yahushije. Ntiyahushije gute? Ngo ijambo yampaye ngo hera rekurira abakugiriye nabi, ngo jewe ntakubesha abantu bose naraheje kubarekurira.
ngo kandi si ukuyishima mugabo nta muntu n'umwe mfitiye akajirya. Ndambwira nti Imana ntihusha na rimwe. Udategeye shaka kubwiye ubu kirorere uzogitegera. Turagira amapfungo turaheza. Turamanuka turashika i Bujumbura, uwo muntu yaba mu Kinindo, twashitse nza numva aranteravuye ngo bati ngo bwa bundi nivyo Imana ntihusha. Ntaho ngo nasanze umukozi nasize mu nzu yanyivye ibintu byose. Ngo nciye menya ko ari Imana yansaba kurekurira ngo mugabo numva ntabishobora. Nagani ntaco ko Imana yabikubwiye iragufasha kubishikako. Mugabo urabona ko idahusha ngo yandemeye ko idahusha. Imana ntihusha. Ijambo rivuze ni ry'ukuri kandi ni ryo tuba dukeneye muri uyo mwanya. Akira, zigama, zirikana. Ntaritegereye ubu nzoritegera hanyuma, ariko nshaka kuba umukundwa w'Imana nigana Bikira Mariya yaguma zigama amajambo yose y'umukama. Byongeye kandi uko kuzigama ijambo ry'Imana Yezu abibonamwo umutima w'urukundo. Nkako umuntu azigama ijambo ry'uwakunda. Umuntu azigama ijambo ry'uwakunda. Naho yopfa iryo jambo rimubera nk'iragi aguma zigamenye. Sibyo ga yemwe? Uwo wanka urazigama amajambo yiwe. N'uyakwibukije ubuti reka kunyibutsa ubudakeye. Reka kunyibutsa ubudakeye. Canke reka kunzimurira. Yezu rero aremera gose ko Bikira Mariya nyina wiwe akunda gose Imana Data kuko aguma zigama amajambo yayo yose. Utankunda ntazigama amajambo yanje. Mwabyumvise? Utankunda ntazigama amajambo yanje. Data nawe aremera koko yuko Bikira Mariya amukunda kubera iyo mvo nyene, kuko ijambo Data yayaze Bikira Mariya arizigama akarifata nka nkama, ntiyigera abandarisizaho, ntiyigera yifata minenerwe, ntiyigera ryiyobagiza. Nawe uzo umukundwa wa Data nutabandarisizaho, ukigana Bikira Mariya mu kwamugumya amajambo yose y'umukama. Imana Data isanzwe igukunda kuko niyo yakuremye n'umuremyi wawe, ikaba n'umuvyeyi wawe. Iragufite urukundo rw'umuvyeyi ruyituma yamiku ikubeshaho kandi ikubungabunga. Ariko ishaka ko wakira urwo rukundo kandi ukarwisubiza. Ishaka ko nakira urwo rukundo kandi nkarwisubiza mu kuzigama amabwirizwa yayo, kugira ngo abe ariyo ngenderako, aho kugendera ku vyiyumviro, ku majambo, ku migenzo, ku migigwa y'urunturuntu, y'ababeshi, y'abangushi, y'abisi. Kukaba nkako umuntu ashaka kugendera kuri we nayo majambo. Nukuri muravyihweza, umuntu uburyo imigenzo ya muntu iva ku majambo amubamo. Zirikana neza, imigenzo y'umuntu ni camwa c'amajambo amubamo. Amajambo amubamo nayo yumvirije arazigama. Nk'umuntu ndabaha akarorero. Nk'umuntu yanka abo badasangiye ubwoko, none ubwo gwanko yararuvukanye. Hari umwana avuka yanka ubundi bwoko, nagwiwe ntabwazi.
none bigenda gute kugira ngo umuntu yanke uwo badasangiye ubwoko? Si amajambo bamuteyemo, ni amajambo, kandi ayo majambo yarayumvise, amaze kuyumva arayazigama. Mbere hariho abazigama bene ayo majambo gusumba ijambo ry'Imana. Hariho abatigera bayibagira, azorinda patibagira. Hariho amajambo, burya amajambo ni imbuto bavukanye, kandi imbuto itewe n'imera. No kuvuga nk'ibintu turiko turabamwo ubu, ibintu turiko turabamwo ubu muri iki gihugu, turiko twimbura imbuto yabibwe. Turiko twimbura imbuto yabibwe. Muravyumva neza? None nibyo canke sivyo? Nibyo canke sivyo? Turiko twimbura imbuto yabibwe. Kuko amajambo ni imbuto. Yezu we yarabizi kudusumbya, aravuga ngo umunsi umwe umubivyi yaritoye aja kubiba. Mu gusigura avuga ngo umubivyi yibibira imbuto n'umwana w'Imana. Imbuto abiba ni ijambo ry'Imana. Ijambo ni imbuto. Amajambo umuntu avuga ni imbuto. Nico gituma nk'abavyeyi bafise abana, imbuto mubiba mu bana. No kuvuga wewe wa muvyeyi we, Imana izoguhemba kuvyo wikoreye wewe nyene no ku mbuto wabibye. Witegura kuronka impembo, kandi ukoze arahembwa. Yesu yavuze ngo umukozi abegwa n'impembo. Imbuto rero biba nukuri uzobihembegwa, cyane cyane mu bana bawe. Abana bawe bakaba bari mu mutima w'amacakubiri, ni wewe se wabo, ni wewe nyoko wabo, ni wewe. Kuko abo bana ntabyo bavutse bazi. Yego, nka jewe harageze igihe ngira muhira umunsi umwe bazana ibyo kurya ngo genda usangire n'ujya mutwa, ndanga sinshaka gusangira no. Nta muntu yigeze ambwira ngo ntuzusangire n'umutwe. Mugabo ukuntu numva iwacu muhira bavuga batwa, byatumye kira sintimushaka gusangira. N'umuntu yifashe nawe urabona ngene wifata nk'umutwa. Ntibari bazi ko umutwe ashobora kumushinga amateka. Kandi nyihiyo babimbwira Jesse nayo kwanka gusangira nawe. Mugabe iyo mvugo yabi wacu, no kuvuga nk'ico gicumuro nakoze cyuko nkaguza gusangira nawe, sice nzokibazwa, kizobazwa abambivye mwiyo mbuto. Simvuga ivy'ubu, mvuga ivy'uyo munsi. Ivy'uyo munsi nanka kuja gusangira, ndavyibuka ari isahani y'ibigori, kandi wano usangiye umuntu n'ibigori uratoraguye, wawe agatoraguye, mugabo naransi. Imbuto, amajambo abibwa n'imbuto. Nico gituma umuntu nka Bikira Mariya aguma azigama amajambo yose y'umukama. Murumva ivyamwa cayama? Urumva nawe ni waguma uzigama amajambo y'umukama ivyamuzama. Ingingo ya kabiri, Bikira Mariya ni nyina wa jambo. Yuda atari Iskariyoti aramubaza ati, Mukama bite? Bigenze bite ko ari twebwe uza kwimenyesha ntiwimenyesha isi? Yesu aramwishura ati, uwo nkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje. Bisubiye ayo majambo iryo mvuga, iryo mwumva mvuga, si iryanje niryo data yantumye. Ninda daca yumva ko ngaha Yezu Kristo yashingiye intahe nyina wiwe mu kuvuga ngo uwo nkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Nkako Bikira Mariya niwe Yezu Kristo jambo w'Imana yaje kubamwo
amugira atyo ingoro nyeranda cyane yawe na se wiwe. Yezu Kristo avuze ngo tumugire ingoro yacu, uwo yabona nk'ingoro yawe na se wa mbere ni Bikira Mariya. Iryo teka ry'agakura rirengeye ayandi mateka yose ryamugize nyina w'Imana, kuko yabaye nyina wa Jambo wa Data, ariwe Mana iva ku Mana, ariwe muco uva ku muco, ariwe Mana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Ariko nk'uko Oxino Mweranda abivuga, Bikira Mariya ntiyari guterwa iteka ryo kwibungenga Jambo mu mbanye yiwe iyo ataba yabanje kumwibungenga mu mutima wiwe. Bikira Mariya ntiyari guterwa iteka ryo kwibungenga Jambo mu mbanye yiwe iyo atabanza kumwibungenga mu mutima wiwe. Ukwibungenga Jambo mu mutima nako nukuzigama ijambo ryiwe, nukuzigama amabwirizwa yiwe yose. Ni ntahe rero Yezu Kristo yashingiye nyina wiwe kugira ngo bose bumve ko ari ingoro yiwe niya se wiwe. Mu bisanzwe muravye mu nyigisho za Yezu Kristo nta hantu na hamwe yigeze akoranya abigishwa biwe ngo ababwire ngo mwabigishwa banje nagomba ndababwira ivyerekeye mawe. Burya rero muramwitondera, ntiyigeze abigira na rimwe. Ariko dusanga mu nkuru nziza yiwe yamushingiye intahe akatari gake. Abafise amatwi y'ukumva bakavyumva. Uturero tumwe tumwe nkaha ngo wakira amabwizo yanje akayazigama ni wankunda, uwo yavuga nyina wiwe, nabo bose bamugamburukira muri iri jambo yababwiye ngo icaza kubabwira cyose mugikore. Aho Yezu yavuga nyina wiwe, nabo bose bamugamburukira. Mu kuvuga ngo uwo nkunda azozigama ijambo ryanje na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Yezu Kristo yavuga nyina wiwe, nabo bose bamugamburukira muri iri jambo atubwira ngo icaza kubabwira cyose muragikora. Mu kuvuga ngo hahiriwe abumviriza, hahiriwe nyabuna abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura, ni muri Luka 11:28. Hahiriwe nyabuna abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Yezu Kristo yavuga nyina wiwe, nabo bose bigana nyina wiwe n'abagamburuka iyi nyigisho nyina wiwe. Mu kuvuga ngo mbega mama ninde, bene wacu ni bande, uwukora ugushaka kw'Imana uwo niwe mwene wacu, niwe mushikanje kandi niwe mawe. Mariko 3:35. Aho Yezu yavuga nyina wiwe kandi niwe mawe. Aho Yezu yavuga nyina wiwe kumwe nabo bose bigana nyina wiwe bakanamugamburukira mu vy'abigisha. Mu kuvuga ngo abameze nk'abantu bivu ryiza, muribuka umugani w'umubibyi, hari abantu bo ku nzira, hari abo mu mabuye, hari abo mu mahwa, hari nabo mu ivu ryiza. Abameze nk'abantu bivu ryiza n'abantu bumva iryo jambo, bumva n'iryo jambo umutima mwiza kandi w'ubuntu, bakarizigama rigaheza rikama ivyamwa kuko badahororokegwa. Luka 8:15.
abo bantu b'ivu ryiza bumva ni ijambo ry'Imana umutima mwiza kandi w'ubuntu kandi bakarizigama, Yesu avuganye na wiwe. Yesu avuganye ahari kashingira intahe nyina wiwe, nabo bose bamwigana bamwumvira. Mu kuvuga ngo umuntu wese yumva ayo majambo mvuze akayashira mu ngiro ameze nk'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivu igatemba, ibivumbuzi bikaza bikisuka kuri ya nzu, byahigiye iyo nzu bikisuka ikaguma ihagaze kuko yubatse ku rutare. Bikira Mariya munsi y'umusaraba yararyamye canke yari yizinze, yari ameze gute? Ikaguma ihagaze kuko yubatse ku rutare. Aha mu kuvuga ibi Yesu yashingira intahe nyina wiwe. Uyu muntu w'inkerutsi yibishwe inzu ku rutare, ko yumva amajambo y'Imana akayazigama akayakora. Yesu yashingiye intahe nyina wiwe, nabo bose bigana nyina wiwe bakanakurikiza inyigisho atanga, icaza kubabwira cyose mu gikore. Umwigeme rero yamazigama amajambo yose y'umukama, niwe Mana Data yashimye ko amwibungengera umwana. Niwe jambo wa Data yashimye ko amubera umuvyeyi, amwibungenga, akamwibaruka, akamwonsa, akamurera, akamugeza mu bigero. Niwe kandi Yesu Kristo, umucunguzi n'umukiza w'abantu bose, yahaye umwigishwa wiwe yakunda n'abigishwa bose akunda nk'umuvyeyi, mu kuvuga ati nguwo nyoko wawe, nguwo nyoko wawe. Kugira ngo ababere umuvyeyi kandi abigishe kuzigama no kurangura amajambo yose y'umukama nkawe. Yesu ntiyigungana, yashatse ko nyina wiwe aba kandi umuvyeyi w'umwigishwa akunda. Mbega we hargira umwigishwa Yesu akunda canke nturiwe? Mwinumiye, uri umwigishwa Yesu akunda canke nturiwe? Ni waba uriwe rero nawe ijambo ngo nguwo nyoko wawe ni ry'iwawe. Ntumeze nk'umugore araho, umugabo we yanzaniye ngaha ngo nashaka nkuzanire umugore wanje umujijura areke kuja mu baporoti. Utamujiji wowe uri umugabo wiwe, nije no mujiju ngo jewe nk'ubu ntashobora kunyemera, yibaze ko ivy'Imana atavyonzi. Genda umujiji rero nyene, jewe wowe utabishoboye ngo reka nyemera basi ndamuzane. Aramuzana. Namwaje ikibazo kimwe, wa mugo iri jambo Yesu yabwiye Yohani ngo nguwo nyoko wawe, uraryemera canke nturyemera? Ngiryo ryabwiye Yohani, jewe ntirindawe. Candabwira umugabo we nti nimwitahire, kuko mwijambo ry'Imana umugore wawe nta kintu na kimwe kimuraba. Niyo abarindiriye kuzosanga aho bavuga ngo Yesu abwira Maragarita ndi muri ngo nta jambo na rimwe azosego. Niyo abarindiriye izina ryiwe harya muri Bibiliya tajya azosangamo. None ni muge donc umwigishwa Yesu akunda nurya Yesu yabwiwe kandi ni wewe. Nawe rero ni waba utameze nk'uwo mugore avuga ngo ibyabwiwe Yohani ntibimuraba, nawe iri jambo nguwo nyoko wawe ni gwawe, kugira ngo akubere umuvyeyi kandi akwigishe kuzigama no kurangura amajambo yose y'umukama nkawe. Kandi uyo wese yemeye ko Bikira Mariya amubera umuvyeyi, akamwakira nk'umuvyeyi, akemera kumubera umwana, n'ivy'ukuri Bikira Mariya aramuteza intambwe ikomeye mu kumviriza, mu kwakira, mu kuzigama no mu kurangura ijambo ry'Imana.
Nico gituma Yesu yamuduhaye, kukazi neza ko ashobora kutwigisha akadufasha gutera intambwe ikomeye mu kumviriza, mu kwakira, mu kuzigama no mu kurangura ijambo ry'Imana. Utanguye kwakira Bikira Mariya mu buzima bwawe, ukamwakira atari bimwe byo kureremba murumva icyo ngomba kuvuga, ukamwakira nk'umuvyeyi, ukagira ubucuti, murabyumva? Abavuga ishapure bose ntibafitaniye ubucuti na Bikira Mariya, murabyumva neza? Kuko hari uvuga ishapure ngo ayikure. Mwaramutse Mariya uzina mukaba muri kumuraheza gamanda korose mwana yeza agiye bakaba ritabiza Mariya mweranda akaba rateye mwaramutse Mariya uzina kugira inyaruke iherera ingoga. Hari n'umuntu yigeze kugenda ahantu bavuga ishapure bitonze acagenda aridoga ngo ntibazi kuvuga ishapure. Ntibazi kuvuga ishapure kuko bataririka. Hari n'abanka Papa Yohane Paulo wa kabiri kuko ngazanye ibyibukiro by'umuco, kuko ibyibukiro bica bigwira n'ibindi bahora babiheza bibabijija kuye babiheje bacagira ngo none bongeye ko n'ibindi. Abana sabana babikira Mariya oya, bafise ico Ludovico Maria wa Montfort yita la dévotion des esclaves. Dévotion des esclaves. Nta dévotion filiale bafite, nta bucuti bw'abana n'umuvyeyi Bikira Mariya bafitaniye. Umaze kwakira Bikira Mariya ukagiranira nawe ubucuti nshikamutima bw'umwana n'umuvyeyi, aca kurera, akakwigisha, akaguha gutera intambwe ikomeye mu vyerekeye kumva ijambo ry'Imana, kuzirikana ijambo ry'Imana, kuzigama ijambo ry'Imana no kugendera ijambo ry'Imana. Iyo ni karizme y'umugore uwo ari we wese. Umugore wawe wese agomba gushira ikintu mu mwana, ntihirirwa arivuna. Oya, umugore mu kugira ngo umwana we ikintu kimujemo ntiyivuna. Oya, ngo wibuhetse kigisha uri mugongo. Umugore ashaka kwigisha umwana we kwiba ntiyigora ndamubwira ngo uze wiba. Oya, ariba wenyine. Apfa kwiba hetse uyo mwana. Umwana biza biramwinjiramo. Agomba kwigisha umwana kuba umunyakinyoma ntibiri mugora. Atangura kubesha akimwibungeze mu nda. Umwana azarumva ibinyoma, yumva ibinyoma, azoba umwana w'ibinyoma. Umugore kugira ngo ashire ikintu mu mwana ntibimuvuna na gatoyi. Ikimuvuna nugushaka kumushiramo ibintu yarakuze yaretse kubimushira makiri umwana. Mugabo atangwa yakiri umwana ntibimuvuna na gatoyi. Naho yoca muri adolescence akagaba ibyo nyina yamwigishije ntibimuvamo na rimwe. Ntibimuvamo. Bikira Mariya rero, Yezu mu kuduha ngo ngonye ko nuko Yezu azi ko Bikira Mariya afise charisme yo kutwinjizamwe ibintu bitamuvunye kandi natwe bitatuvunye. Patri Venuste yabize ngo ni mure. Ushaka guha forum ikintu urashobora gufata ukabaza ukaza umusumeno ni kukabaza gura n'ibyo mugacumitagura, ibyo biragora. Ati ushaka ko coroha ushira uzana mure ugakubitamwe biba biheze. Nk'ibyo je mbona neza ibyo ari byo kuko narabumvye amatafaye n'amatikura. Mure mwanya muto yitigura uburironse kandi ifise forme neza. Bikira Mariya rero nuko umwakiriye nk'umuvyeyi ukimenyereza kugiranira nawe ubucuti, murabyumva? Ubucuti bw'umwana n'umuvyeyi, arakwigisha gusoma ijambo ry'Imana, arakwigisha kuzirikana ijambo ry'Imana, arakwigisha kuzigama ijambo ry'Imana. Ugasanga ijambo ry'Imana usigaye risoma ukarinyengetera, ugatoramwe n'ibintu ata muntu n'umwe yari bwigera bikwigisha, kubera ko ufashijwe na nyoko wawe. Ubizi ni Yohana. Yohana amaze kumujana imuhiriwe. Yohana amaze kumujana iwe. Murara injiri Yohana yatwandikiye ingene imeze. Niyo kaminuza mu njiri zose. Izi njiri zose ni ijambo ry'Imana. Kandi zose zivuga ibyo Yezu yavuze n'ibyo yakoze. Injiri ya Yohana iraziha kumino. Kuko c'est l'évangile spirituel, la profondeur et la hauteur. Yohani ashikako mu kutubwira iby'Imana, Matayo na Mariko na Luka ntibayishikako.
nicyo bituma mu gushushanya abanditsi b'injiri Yohani bamugereranya n'inkona. Sans allusion. Kubera iki bamugereranya n'inkona? Kubera inkona irabona cyane, ikabona ibiri hafi, ikabona n'ibiri kure, kandi ifise un regard pénétrant. Ifise un regard pénétrant, igashitsa imbone zayo kure. Iyi nkona irashobora kuri ku birometero 10 ikabona ikintu kiri hasi, iri ku birometero 10. Yohani rero inkuru nziza yiwe irashika kure cyane gusumba izindi zitatu. Kubera iki? Akabanga kiwe nakahe? Kuko yajanye Mariya iwe. Niho rero iri jambo nawe utegera iri jambo ngo nyoko wawe, igituma Yesu yarivuze, igituma muduha nukugira ngo twese atwigishe kandi adufashe kwakira no kuzigama ijambo ry'Imana. Amaze kubitwigisha, iri jambo rya Yesu Kristo rituranguke ko natwe ngo nkunda azozigama ijambo ryanje na data azomukunda, duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Ngigiteka risumba yose, ngigiteka Yesu Kristo ashaka kugushikana ko muvukanye aciye kuwo yaguhaye mu kukubwira ati nguwo nyoko wawe. Ingingo ya gatatu, umucanco wa mutima mweranda. Umucanco wa mutima mweranda. Ibyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi mutima mweranda data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha byose, yongera bibutse ibyo nababwiye byose. Ijambo ry'Imana ryose ryohejwe na mutima mweranda. Na Yesu Kristo ubwiwe yigishije mu bubasha bwa mutima mweranda, nkuko abivuga ngo mutima w'umukama ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo mburire inkuru nziza boro. Luka 4:18. Mutima mweranda niwe yoheje abahanuzi ibyo bavuze, niwe yoheje na Yesu Kristo ibyo yavuze byose, niwe bubasha bwagenza Yesu Kristo. Uwakiriye rero akazigama ijambo wese, ijambo ry'Imana, mutima mweranda aca mutwikira, akaguma kuri we, bakagumana, kugira ngo iryo jambo ry'Imana yazigamye ari mwigishe, ari mwumvishe, amwibutse n'andi majambo ajanye naryo, amufasha kuritegera. Uyo wese azigama ijambo ry'Imana apfa kurizigama, apfa gutangura kurondeza ubwenge bw'iciryo jambo rivuga, mutima ca mutwikira, kugira ari mwigisha, ari mwumvisha, ari musigure, kuko niwe yaryoheje. Sinshaka gutegera ijambo ry'Imana mutima taje. Bikira Mariya rero amaze kwakira ijambo ry'umukama, azaniwe n'umumarayika Gaburiyeli, amaze kurizigama mu mutima wiwe no kwemera ko riranguka, umuhango w'Imana waciye uranguka, ari wo wuyu ngo mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bwa rudasumbwa bugutwikire. Uwo ni umuhango w'umumarayika, ariko arabwira Bikira Mariya, mutima mweranda azokuzako, maze ububasha bwa rudasumbwa bugutwikire. Bikira Mariya amaze kwakira iryo jambo ry'Imana, yaciye atwikirwa na mutima w'Imana, ari wo bubasha bw'Imana, bubasha bwa rudasumbwa. Aca bumucance wiwe, aca yibungenga jambo w'Imana, kuko yakiriye akazigama kandi akagamburuka ijambo ry'Imana.
mwomenya neza abavukanye yuko ijambo ryose rivuzwe canke ryanditswe, urivuze canke uryanditse arikuye ku mutima, uyo mutima urawumvamo. Ijambo ryose rivuzwe canke ryanditswe, urivuze canke uryanditse yabigize abikuye ku mutima, atari bya bindi byo kuvuga umuntu ngo abarivugira gusa. Umuntu arivuze arikuye ku mutima, uyo mutima urawumvamo. Uyo mutima urawumvamo. Mbere mwebwe hari umuntu amaze kubandikira gakete mbega kuva mubayeho, akakandika ari umuntu agufise ku mutima by'ukuri biramaze gushika, none uwo mutima ntuwumvamo, uwo mutima ntuwumva, naho aba atari hari uwo mutima urawumva. Mbere iyo umenyereye gusoma ibintu umuntu yama yandika, umutima uratinduka umenya ku buryo ushobora gutora n'urwandiko mu nzira urusome kavuga uti ibintu biteza kuba ari byanaka. Ivyo ntibyo bishoboka. Kubera iki? Kuko burya amajambo avuzwe n'inyandiko zanditswe ubigize akabigira bikuye ku mutima, uyo mutima urawusangamwo. Nico gituma uko ibyo bintu byanditswe canke bivuzwe uguma uvyumviriza, uguma uvyakira, uguma ubizigama, niko uyo mutima ukuzako ukakuzamwo, kugezaho nawe usanga usigaye usangiye ivyiyumviro na nyene kuvuga na nyene kwandika ayo majambo uzurasoma canke uzurazigama. Nuko bimeze. Burya radio ukunda kumviriza imisi yose ubyuka wumviriza, uratinda ukagira ivyiyumviro n'umutima umeze nk'abo umuntu yamayivugiramo. Hari afite ivyiyumviro bya humura, afite ivyiyumviro by'inzamba, afite ivyiyumviro bya rema, afite ivyiyumviro bya bonesha, afite ivyiyumviro bonesha bagira cyariho by'isanganiro, afite ivyiyumviro. Amajambo guma wumviriza uzigama akwinjiramwo uyavuga yakuye ku mutima, ayo majambo uwo mutima uratinduka zura kwinjira gushikaho uzosanga wiyumvira nk'uyo muntu, uvuga nk'uyo muntu, imigenzo yawe igatinda igahinduka ikamera ikaba imigenzo y'ayo majambo akubamwo, kuko imbuto itewe yimera. Nta gufyina rero kubyo wumviriza, nta gufyina kubyo wamurumviriza, nta gufyina kubyo wamurasoma, oya nta gubifyinako, kuko kubimenyera uvyamako ababivuga ugumubumviriza niko bigenda. Gusaba umwiza wabana na suneba ubukebura uwumva ntamara ibinonko. Bikira Mariya rero kubera ko yamazigama yongera zirikana amajambo yose y'umukama, ay'umukama yavuze, ay'umukama yanditse nabohejwe nawe na mutima mweranda, yamatwikiriwe n'uyo mutima kubwayo majambo amugumamwo, kubwayo majambo aguma zirikana. Nico gituma Eklezia imutazira umucanje wa mutima mweranda, nukuvuga umukunzi nyawo wa mutima mweranda, kuko batavana na rimwe, kuko bunze ubumwe bw'intacika. Kandi uyo wese agize nka Bikira Mariya, yiganye Bikira Mariya, yumviye Bikira Mariya, akazigama, akazirikana, akagendera, mutima aramutwikira, yamana na mutima. Yego. Nguyo rero umwigeme yabaye umukundwa w'Imana, nguyo umwigeme
yabaye ingoro nyina wa jambo, nguyu mwigeme yabaye umucanca wa mutima mweranda. Ariko Ekleziya itubwira ko ivy'Imana vyose yakoze muri Bikira Mariya ishaka kubirangura ku rugero rwacu, ku rugero umwe wese muri twebwe ashobora gushikako. Ni by'ukuri jewe sinasanga matagicumuro, na wewe ndazi neza ntiwasanga matagicumuro nagukeka. Ariko naho tutasanga matagicumuro turashobora kuba mu nema yeza. Inema yeza muri bicarico kubwo kubabara no gupfa kwa Yezu Kristo, kugama isakramento ry'ikigongwe ridutyorora igicumuro cyose n'akabi kose, turashobora kuba abantu bari mu nema yeza, tukaba abantu beranda. Turashobora kuba beranda bavukanye, muravyumva? Turashobora kuba beranda. Kuba beranda nibyo kuri iyi si, sibyo mu ijuru, muravyumva? On ne va pas au ciel pour être saint, on va au ciel pour être couronné. Mwijuru tujayo kwambika urugori, ubweranda tubibera ngaha kwisi. Ntihagire uzobahenda ngo nta mweranda ariho ngaha kwisi. None tuzomukurahe? Abo Ekleziya yemeza ko araberanda, babaye aberanda bari hehe? Ntibabaye aberanda bari kwisi. Hari ngo nta mweranda ariho kwisi, ubwo ico ni kinyoma. Mushima ari kinyoma. Soma kwa Paulo mweranda avuga ngo iki yarikiye abakristo babwira ngo mwebwe rero ntero z'Imana, mwebwe beranda n'abakunzi bayo. None iyo ni slogan. Mwebwe beranda n'abakunzi bayo, nimugire umutima w'ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, yumanganya. Yego kwisi tuhari ngo tuhabere beranda. Ntihagire rero muri mwebwe uzorindira ngo reka ninapfa nzotinda mbe mweranda. Ni wapfa urashaka gumukuri ubweranda bwawe Imana ibukeneye aha, kandi birashoboka. None mu by'ukuri tubuze iki ngo tube beranda? Woba hari icabuze navuge tumu mu Katolika, abandi bo mu yandi mashengero bavuze ko hari ico babuze, birumvikana. Mugabo wowe uri mu Katolika, vuga ico ubuze kugira ube mweranda, kivuge. Ushaka ibatisimu uraronga, iryo ryo wararironse. Ushatse confirmation ngo wuzuzwe mutima mweranda, Ekleziya Gatolika iraguha. Ushatse kwa mufungura umubiri wa Kristo kugira ngo yeza kubemwo, agutagatifuze par perfusion, amaraso yiwa kwinjire mwatembe mu ngingo zawe, naho warabaye rutarara uze waba mweranda. Fuga Ekleziya Gatolika iraguha amaraso ya Yesu, iraguha umubiri wa Yesu. Utyoye ugakenera gutyorogwa naho wakoze ibicumuro bingana n'uwo musozi wa Mboza, Ekleziya Gatolika irabigukura. Ugwaye ugakenera isiga ry'abagwaye, Ekleziya Gatolika irariguha. Vuga ikintu ubuze kugira ube mweranda, vuga tuguhe. Umukristo w'umukatolika adatera imbere mu bweranda, ikintu abuze ni inkoni gusa. Kuba beranda ni ibyo Imana ishaka ko tubera beranda tukiri ngaha kwisi, hama tukaja mu ijuru rero kwambika urugori. Muravyumva? Kandi birashoboka, birashoboka. Yego, noneho sinigwa ndahogora, ndazi muri mwebwe hari ababitegera gose. Twosozera gute none inyigisho Bikira Mariya akarorero k'abazigama ijambo ry'Imana? Hariho ibintu byo gufata nka nkama kugira ngo mu bihe turimwo dushobore kubicamwo tudatakaje inema n'iteka twaremewe kandi twahawe n'Imana. Twaremewe na Mana Data, twahawe na Yezu Kristo mu gupfa no mu kuzuka kwiwe, tuzanirwa na mutima mweranda mu gikorwa ciwe cyo kudutagatifuza. Mutima mweranda aguma akora adutagatifuza. Vyogenda gute kugira ntitubitakaze? Hari ibintu bine byo gufata nka nkama. Icambere, nka Bikira Mariya twame tuzirikana iteka twaremewe kwari ukuba abakundwa b'Imana. Twaremewe kuba abakundwa b'Imana, ntituri abana babazanano, ntituri agaciyaho,
twaremewe kuba abakundwa b'Imana, ibyo tukabishikanwako no kwakira no kuzigama no kugendera ijambo ry'Imana nka Bikira Mariya. Ubwa kabiri, nka Bikira Mariya twatorewe kuba ingoro ya Yezu Kristo umwana w'Imana, yinjiramwo akabamwo mu kumwakira mu Karistiya. Ibyo tuzobishikanwako no kwakira no kuzigama no kugendera amajambo yose y'Umukama nka Bikira Mariya. Ubugira gatatu, twagenewe kwama duhagarikiwe, mbere dutwikiriwe kandi tuyobowe na mutima w'Imana. Pawulo ati abayobowe na mutima w'Imana nibo bana b'Imana. Romains 8:14. Imana iraduha umutima wayo kugira ngo tube beranda, ntitugira amahinyu mu rukundo imbere yayo. Ariko ivyo tubishikanwako no kwakira no kuzigama no kugendera amajambo yose y'Umukama, kuko wakira akagenda amajambo yose y'Umukama aramutagatifuza. Petero ngo en obéissant à la vérité vous avez sanctifié vos âmes. Mu kwakira ukuri kw'Imana mwaratyoroye imitima yanyu, kuko wakira ijambo ry'Imana karizigama riramutyorora, rikamugorora, rikamubohora, rikamutagatifuza. Ubugira kane, amajambo avugwa ni menshi, amajambo yandikwa ni menshi. Suzuma rero muvukanyi, urabe wowe yakubamwo ayariyo, kuko ijambo ryose rikuzamwo rikuzanamwo umutima waryoheje. Jambo ryose rikuzamwo rikuzanamwo umutima waryoheje. Nijaba ari jambo ry'Imana rikuzanamwo umutima w'Imana. Nijaba ari jambo ryohejwe na Shetani rikuzanamwo umutima mubi. Nico gituma iminsi yose ari gusuzuma amajambo akubamwo, mbere hakaba amajambo wewe nyene wanka kandi wirukana. Wajambowe ndakwanse n'umutima wawe wo koheje ndawanse. Yezu we ntiyateba na gatoya. Yumvise umuntu amubwiye amajambo yohejwe na Shetani, yaca muribuka ivyo yabwiye Petero, njinyuma yanje wa Shetani. Kuko ayo majambo ariko aramubwira agomba kumubibamwo imbuto ya Shetani. N'amajambo yohejwe na Shetani, ivyiyumviro vyawe si ivy'Imana, ivy'abantu. Ariko amubwiye ijambo ryohejwe na mutima ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima, ati urahiriwe Simoni mwenewe, kuko uvyohejwe na Data ari mwijuru. Nawe muvukanyi, suzuma neza amajambo akubamwo, suzuma amajambo akubamwo nayahe, yavuye he, yohejwe nande. Hanyuma uhamagare abashinzwe assainissement national, baze bagire assainissement. Usigara urimwe amajambo y'Umukama gusa, abari yuzigama, abari yuzirikana, kugira ngo wuzure mutima w'Imana kandi ugenzwe nawe. Kugira ivyo vyose bishoboke, ndabatumiriye kwigana ikintu gihambaye gose ca Bikira Mariya. Ikintu gihambaye gose kiranga Bikira Mariya n'agacerere. Agacerere ka Bikira Mariya, agacerere ka Bikira Mariya. Bikira Mariya n'umwigeme w'agacerere. Muri ibi bihe turimwo vy'ugwamo, vy'ugwayaga, muri bihe turimwo abantu bose baguma bashaka kuyogora, kuvuga no kuvugaguzwa. Muri bihe turimwo hariho n'abadashobora gutekana batagiye ahantu hari induru n'ibintu biduruma.
turakeneye cyane kwigana uyo mwigeme w'Imana n'uyo muvyeyi wacu mu kwihatira agacerere. Ikiremwa cyose n'igicereza imbere y'Umukama, niko umuhanuzi Zakariya bivuga mu kigabane cya 2:14. Ikiremwa cyose n'igicereza imbere y'Umukama, ucereje Umukama cayaga. Cardinal Sarani wavuga ngo le silence est la sentinelle de l'Esprit Saint. Le silence est la sentinelle de l'Esprit Saint. Agacerere niko munyezamu wa mutima mweranda. Iyo kahari arahaguma, kahavuye acagenda. Agacerere niko kagumya, niko nyezamu katugumizaho, umirizaho mutima mweranda. Le silence est la sentinelle de l'Esprit Saint. Muri iki gihe rero c'urwamo n'urwayaga, twige gucereza, turondera ahantu h'agacerere. N'uwahora acereza asinziriye honyene, yige no gucereza akanura. Amajambo tuvuga tuyagabanye, mbere turabe nuko amajambo tuvuga akenewe. Ijambo ridakenewe turinume. Iga gucereza, kandi ukuzihatira gucereza ni kuzogira amahoro mu mutima. Kandi se agacerere kagaragara n'agacerere kubwira ngo uronke umwanya wo kuzigama, wo kuzirikana ijambo. Mu bisanzwe ijambo ryose dusomerwa ku munsi ryari rikwiye kutubera icyo le père du désert bacita du grain à moudre. Du grain à moudre. Muramaze kubona umuntu asekura uburo canke asekura ingano. Ijambo ry'Imana turonka ku munsi ryo bwiza kutubera du grain à moudre. Akanya kose turonse ko kuba twenyene tukarigumako, tukarinoganza, tukarinoza, tukaryuza gushika ryigira umuntu ribane natwe. Murabona yuko iyo uhuye n'umuntu akakubwira urujambo rubi, muhuye n'umuntu ugumusa nkuko warusa, akubwira urujambo rubi ugumusa uko warusa, no mu maso harahinduka. N'ukubonye ahirahiyeho akagufite nataka ngo mbega naka amakuru uratsinya n'isi y'ubungeni zisigaye imeze abantu bube kubera urujambo rubi bakubwiye. Ibyo ntibishoboka, kuko urujambo rubi bakubwiye wigize umuntu rubana natwe. Ubwo urujambo rubi bakubwiye wigize umuntu rubana natwe, kuko ijambo ryose ryakiriwe irigira umuntu rikabana natwe. Nico yitwa muri Bikira Mariya yagira agacerere kugira ngo amajambo yose ayazirikane, ayazigame, ayanoze, ayanoganze, ayuze kugeza aho ijambo yigira umuntu muri we. Nawe ukuzihatira kugira agacerere, ntutumwanya ijambo wumvise mu munsi ku munsi ukarigira gutyo, iryo jambo rizokwigira umuntu ribane natwe. Tugire Kristo.